Kuva kwa munani gushika kwa 12 munyonyo uko mwaka utashe mu bihugu bishika 170 harahimbazwi mpuzamakungu yahariwe kwitunganiza imigambi uyu mwaka hano mu Burundi wahimbaje ko no 11 munyonyo 2021 ku civugo kwitunganiza imigambi bishemeye. Professeur Saidi Kibeya mukuru w'ibyo bidejwe imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi yamenyesheje ko kaminuza y'u Burundi icifuzo cayo ari uko abitunganiza imigambi n'abashakashatsi babo boba inkingi y'iterambere. Ihe inayange umuyobozi wa DSIK mu Burundi mwijambo ry'ibimenyesheje intumbero y'iyo nama n'itunganywa ryayo. Twatumiye cyane aba jeune entrepreneur hamwe n'ama Microfinance kuko tuzi yuko mu bintu bigora cyane aba jeune entrepreneur gutera imbere canke gukora neza imigambi yabo babura uburyo bw'amafaranga. Ubwo buryo bw'amafaranga rero buva hehe? Buva mu ma Microfinance. Biroroha cyane kuronka ingurane ku bajene. Abenshi muri bo rero kubera batamenya ko ayo ma Microfinance abarindiriye abiteze, twashimye kubahuza kugira ngo babonane baganire, hanyuma babajene bumve baterega Microfinance bwa bundi zoduha ingurane kugira ngo dukore imigambi yacu yo kwiteza imbere. Kaminuza y'u Burundi ikore hamwe na DSIK iserukirwe muri iyo nama n'umuyobozi wayo Dr Ingenieur Sanctus Niragira yamenyesheje ko ifise intumbero umugambi wo gushigikira cyane ico gisata. L'université en collaboration avec les partenaires comme Kaminuza y'u Burundi yifadikanije na DSIK na RIM iriyemeje mu guterera bikomeye mu guteza imbere igisata cy'ubutunzi, imibano n'iterambere ry'abenegihugu bagizwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza, abigisha n'imiryango yabo. Ihimbazwa ry'iyo ndwi mpuzamakungu yahariwe kwitunganiza imigambi ikibateguwe na kaminuza y'u Burundi ishirahamwe ry'abadagi DSIK hamwe n'urunani rw'amashirahamwe kuziganya RIM.